imwe gusa hamwe naho ufite mu kinama turakunda kurima cyane rero urabona ko nogeze mu kinama zo hamwe turarembye kandi mu birabe kuko urabona yuko biyoza turasengera imirimo imvura nkayo ikirere kimeze nabi cyane abarimyi turagowe ko kumara ibintu twemera nabi gusubiza ntihatahe kuri tahani hatari izuba riratwica rikadukubita tukaduga imisozi tugasubira aha tugiye kurondera ahantu hari umurima w'irengarenga hari umurima w'imiceri n'irengarenga udukurikire Kaje ibisiro byinshi Nashonje eka nje ni ntamba izuba riranyishe mu Gesera nahwereye kuko ndanga gukora muri agrotisi rero ni ibintu bikomeye cyane ibanze nk'ubu turi ku izuba rya dukubise tuko turagenda umurima ku wundi tugenda kuraba ibyo bakora abo muri association GD ubu naho murabona ko umurimo w'irengarenga izuba inzara ibiki imvura yose murahura na uretse ko ubunye isa niyahagaze gatoya maze imisi itagwa ariko izuba n'inzara n'Gesera ubwo biratugora cyane kuko amaparasera turakota mbona turima ariko naho nyine twakunda ku mvo z'uko tuba tubona hariho y'ibya avantage dushobora kuhakura nk'aha urabona yuko ari hafi y'uruzi haba mu minsi y'imvura cyangwa iminsi nta mvura ihari tuma twakoze nkaba ngaha mu kinama nyene mbo mwiryo shirahamwe rya GD je meze nk'umunywanyi waryo kuko bararima irengarenga naje nkarangura mbere n'abandi dukorana ngaho ku isoko bakarangura tukadandaza Imana ikaduhezagira tukunguka tugafungura tukabaho n'imiryango ubwo iryo shirahamwe nyene twari dukeneye n'andi mashirahamwe akomakomeye yo batera intege hama twebwe ku bwacu mu gisagara cya Bujumbura abantu benshi uburimyi babufata yuko ari ubw'abantu ataco bamaze abantu aho nikora babikora kugira ngo umunsi urenge ariko twebwe siko tubibona uburimyi mu gisagara dufata yuko ari akazi gahijunja n'ijambo umugabo kuko ibintu dukora ni ibintu bifasha cyane mu gihugu tutaronse ivyo dufungura twopfa ahubwo nimuze muri ubaha cyane abarimyi kuko turakomeye cyane ubusanzwe amazi n'umuceri bigize famille ata amazi umuceri ushobora kuboneka n'umuswaje kuko twagendera yashamwe kuko turakorana bagenda batwereka batugeze mu mirima y'imiceri urabona ko hafi na hafi umuceri ubonye ngaha n'amazi uyaronka rero bagomba batubwira ko ikibazo gihari ari ikihoza ari izuba rihari nta mvura ihari pome rero wowe wegereye uruzi bisa byoroha ibikorwa byabo bya misi yose muri iki nyuma rero kubera ko usanga twatuye ahantu henshi tuzi ko yogira agatoka bagatoka babwire hangana rero birashobora gushobora rero mwabantakaranye iki bamaze nko kushikira nk'igihe twari hariya muri iraro apeje hazimiranye bamwe bacengari bashaye ahanye turi mu biti ayibona rero usanga kandi twakwaniga ubuye hamwe byacu hariya bariko baravugana bariko haravugisha ibintu n'imirima uza kuganira subiza kuganirako hama natwe ngaho twateguye ibikoresho turaba n'abapfamu aza gufata kugira ngo atema nziza iza kuba
ikintu nifuza cyane nagira nsabereye twebwe kugwaruka turiko turondera ingera twokuteza imbere dufashe cyane cyane mu cyerekeye ubumenyi bukomeye ni ukuvuga simvuze ubumenyi gusa ahubwo no ku cyerekeye uburyo dushobora gukoresha kuko nk'ubu dukotesha ahantu hake kuko dufite uburyo bwo mugabe twari dufise abantu badufata mu mugongo kutasha 40 no musi turima tukaca turonka abadufasha tukaca turima 40 nako 40 zivije kabiri tutasha 80 nako mwimbo twara turonka uyu mwaka uciye kugiza kabiri tukuba twishura muri cyane. abantu baba bakeneye imiceri myinshi nk'abantu bo ku mapizo, abantu bo muri ma-interna, abantu bashaka gufasha n'abandi bavuye, abapolisi n'igisirikare barashobora kutwitura tukabaha umuceri mwiza ku kabeyi keza. Abantu bo muri izi nzira za ville barakunda gukena umuceri bakaza tukabaha umuceri mwiza. Inama muri quartier Bubanza ya 20. ubworozi bw'inkoko uko babitanguye niko basanzwe babikora bisaba kuko urakomeye kuko ugomba kudodoka kugira bari nibyo nzabigumizamo. Okay, nitwa Nathalie Ndayishimiye nkaba ndi journaliste muri Agro TV Burundi. Uno musi rero twagendeye ishirahamwe ry'ugwaruka bisanzwe rugerageza nyene kwiteza imbere kandi vraiment urwego rwabashitseko bageze urwego rwiza cyane. Agency event yako hawandi mu technician muri Agro TV Burundi. Rero nkaba njyewe cyane rwose ko atashoboye ino shirahamwe bya bigisho cyane batwakiriye neza dusanga n'abantu bakorera vraiment ibintu nyene biteye igomwe sizo abantu bakora ibintu nta sponsor nta kwa mugasanga bageze ngaha yumva ko ari ibintu cyo gutera intege amenyereye amasosiyasiyo santificative agomba asegereza asaba amahera ngaho turabona yuko ibikorwa bya autofinancement bishobora gutuma n'ayandi asosiyasiyo santificative ashobora gukora ibikorwa by'iterambere hanyuma agashobora no gushika ku mahangiro baba barihaye. Ibaze nabonye imifuko 2 yuzuye imbuto zirengarenga ondire n'umusenyi bashize wenye kugira ngo ukwize zijya mbuto zijya mu tangaza buri nk'abarakazi kanini wakoze ikindi kintu naco ibaze abantu bashobora gukora ibintu nk'ibi byose kandi atafinansiro bafite abo bantu n'abantu bo gutekereza cyane sizo abantu bakora ibintu nta sponsor nta kwa mugasanga bageze ngaha yumva ko ari ibintu cyo gutera intege. Rero hari ikintu nshaka kuvuga nuko abajene batandukanye basanzwe bakora ibintu nk'ibyo baragiye hamwe bagira icyumviro bakoze nuko boza baradukontakta tukaza twafasha muri ibintu byabo kuko ni benshi ndazi babikora mugabo ntibizwi kubera iki ibaza kubicisha. Rero nka Agro TV rero ni media ya mbere yoroshe cyane gose nta bintu bikira basaba ubise kuza kumenyekanisha ibikorwa byanyu. Okay, nkacanza kweri niki cyo
je nuko niyumva neza kuko ari bayijyambere nje muri kamera emwe muze babandanye muza karibu cyane tumereye dutegereza natwe guhimiriza urwaruka ndetse n'abandi benshi bakurikirane Agro TV Burundi kuko tubona yuko izobatuma batera imbere mu vyumviro. Turagiyewe cyane uko mwaje kutugendera televiziyo Agro TV Burundi nkuko twabemeye ko muzosanga twateye imbere muvuze ngo muzosanga tugaye imiryango ahubwo tuzoyigwiza kugira ngo igihugu cyose tumenyekana amurundi gwaruka kugwereka karore ko nitwitege ivyo tubona menga bizova ahubwo dukura amaboko mu mpuzu kugira ngo tuze twiteze imbere bituronderere ibintu kure ahanyene ubyiyumvira byacu dufite kugira ngo dushobore kwiteza imbere duteze imbere n'abandi n'undi gwaruka. Akamaro nyamukuru ka visibility burya n'ikintu gikomeye cyane. Umuntu iyo atamvye yirorera ntashobora kunezerwa. Akamaro k'urubanza ku muntu nuko bamwe yatumira abashika. Natwe nuko akamaro kiwacu ivyo dukora ari uko bibonwa n'abandi bikagirira akamaro abandi. Rero visibility ni ikintu gikomeye cyane kwishira hamwe. Burya ishira hamwe ntishobora gutera imbere tagira abantu barivuga. Kujya kuntu riyagwa niko kuntu imenyekana. Hama vya bikorwa byaryo bigaca bigirwa ko bigira akandi kamaro bimarira abantu. Nk'ubu nk'akarorero Agro TV Burundi uno munsi iraza kwerekana bijanye na GD association. Turisire ko hategerezwa kuboneka abandi bantu bashasha binjira mu shiramwe ryacu cyangwa abandi bantu bashasha bamenya GD. Hama twebwe turashimye cyane umugambi tuyage wa Sage kuko n'umugambi mwiza cyane biyumviriye aho bakorana na Agro TV Burundi bagendera abantu batandukanye ibintu bitandukanye cyane cyane mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Natwe nk'ugwaruka ntitwari bwaronka abadutera intege kiretse uyo mugambi tubona yuko waje kuneza yacu ahubwo shishikara mu komeze ukwiragire mu gihugu cyose ndetse turenze n'imbibe z'igihugu tushikane no hanze ku rwego rundi ube internationale nk'ibindi kuko ni mwiza cyane.